Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News, ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu caka gatondo k'igenekerezo rya 20 ukwezi n'ukwa kane uno mwaka turimo 2026. Ikaze mwebwe mwese mudukurikirana, twerekeze neza na neza ku mirongo y'urugamba aho tugiye kuyaga novuga yuko amakuru adasanzwe biriko birabera ku butaka bwa Kongo. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe ikijanye n'amadrone y'igihugu cy'u Rwanda, tuza kubabwira ubwoko ariko ararasa yanzaganya abene gihugu hariya ku butaka bwa Kongo neza na neza muri territoire ya Fizi. Tuza tubabwire ibice yagirira arasamwe, ndetse abene gihugu bagera kuri 23 akaba ari bo bamaze kwasiga ubuzima, abo ne bamaze kumenyekana. Byose twaje tubibabwire mwa kino kiganiro uko biriko biragenda. Kurundi ruhande abanyamurenge abenshi mwita Kagara ndetse n'abanyamurenge bita Amadubu, ndavuga ku ruhande rw'ashigikira leta ya Kongo, ndetse n'abandi banyamurenge bari ku ruhande ya leta y'u Rwanda. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 20 niho haza kubera imyigaragambyo idasanzwe, bose baza guhura hariya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turababwira organisation y'imyigaragambyo aho novuga yuko ibintu biza guca biracika nkuko amakuru abandanya dushikira, ndetse hari n'abanyamurenge bagiye bahagiye hatandukanye bagiye kwitabira ino myigaragambyo iza kuba kuri uno munsi. Andi makuru dufise nuko abasirikare ba Hibu ni igisirikare ca Special Force kigwana mu ijoro muri FRDC cyara gicwengetereye cinjira neza na neza muri Kamanyoro. Tubabwire uburyo bamaze kuba bahingira 5 ndetse nibigiye gukogwa mu minsi mike iri imbere. Kica nyuma tuza kuganira ku kijanye n'igisirikare cy'u Rwanda kiriko kirubaka ikambi ikomeye cyane ngaha muri Sud Kivu neza na neza hano bitwa muri Imosho. Amakuru amaze kudushikira nuko bamaze kuba batangura kuhubaka ikirindiro canke ikambi ikomeye cyane. Ivyo twaje tubiganire mwa kino kiganiro tugiye kubana mu nama. Kaze ni karibu rero wese dukurikirana, yaba uherereye ngaha mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi, uri hanze y'igihugu, uri Europe, Aziya, Amerika, tubabwire timiriwe canke mwaramutse biterwa canke bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana ko John Tokodi de Black ini B-Info News. Ndanashimira cyane mwebwe mwese mwitanga kugira ngo dushobore gukora tumeze neza. Nkanashimira cyane abantu bose bazana ivyaho kugira dushobore kubana mu kuvyamamaza no kubigeza kure. Abo bose turabashimira muri abantu bakomeye cyane. Kaze ni karibu rero dukurikirana tuyagire hamwe kubijanye n'ibiriko birabera mu gihugu ca Kongo. Natangwa mvuga ati drone z'igihugu cy'u Rwanda kiriko kirica kitababarira abane igihugu batari bake ngaha muri point 0 neza na neza mu Minembo. Point 0 na gace novuga yuko kari gaheze ukwezi n'imisi mike leta ya Kinshasa igasubije mu ntoki inyuma yo gukubita bikomeye zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zimaze igihe zarakigaruriye nkuko twagiye turabibaha. Rero FRDC imaze gukubita irikana zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zaragiye zihungira mu bindi bice. Murabizi yuko Minembwe yose 90% iri mu minwe y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda, aprito ca Kongo FDNB ndetse n'abazende. Ibindazi mwarigiye muranabibona. Colonel Rugabo asanzwe ari mu barongoye twigwaneho yagiye arabivuga mu biganiro bigiye bitandukanye. Ati rero no munsi muri point 0 bimeze gute? Ku munsi wejo niho indege y'igihugu cy'u Rwanda, drone y'igihugu cy'u Rwanda yo mu bwoko bwa TBD Bayraktar yirebasira cyane gutera ibibombe binini muri point 0. Amakuru tumaze kuronka nuko habanje gupfa abantu 8 sur place, ariko mu nyuma haza gupfa n'abandi bagera kuri 15 nkuko amakuru yacu amaze kudushikira, naye abandi barashoboye gukomereka cyane. Ni mu gihe bari ko baragerageza kuhwihwisha bagomba kurasa ingabo za FARDC ziri ngaho muri point 0. Novuga yuko bahiciye abasivile batari bake, abandi nabo barakomereka cyane nkuko amakuru yacu agenda abivuga. Murumva yuko arakamaramaza, murumva yuko ni ibintu biteye ikigongo kubona yuko drone
iyubahuka ikaja hejuru ikarasa mu bene gihugu, mu gihe bazi neza yuko FARDC canke ingabo z'Uburundi canke wazalendo batigera baba mu bene gihugu, batandukanye imigwanire yabo itandukanye n'igisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda yoyo ikubitwa ikiyambika umwambaro wa gisivile. Rero n'umubabaro icambere turahojeje imiryango iri kirabude hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi kuri ibi bitero vy'amadrone y'igihugu cy'u Rwanda ya TBD Bayraktar nkuko nayibabwiye mu kino kiganiro. Rero murumva yuko ibintu bidasanzwe ndetse ibintu vyo bigiye gukomera kandi ku mirongo y'urugamba inyuma y'imigwano ikomeye tumaze iminsi turiko turabona. Uno munsi inyeshamba z'u Rwanda zirubahutse zirasa mu birindiro vyariko biratwagwa canke biri mu maboko y'igisirikare ca leta, igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare ca wazalendo. Tuvuge yuko ibi bintu vyo bigiye gukomera cyane kurushiriza yaho ibintu vya bimeze, kumva cyangwa gusubira kubona inyeshamba z'u Rwanda zongeye kuzamura cyangwa kuduza drone ngaha muri Sud Kivu. Ni gitangaro mu gihe twari tumaze iminsi tuzi yuko amadrone yabo atabwo afise controle y'ikirere, niyo yari amaze iminsi aduga yaca akorwa nkuko mwabibonye hariya mu misozi ya Uvira, mu gihe drone z'igihugu cy'u Rwanda zagerageza kuduga hejuru maze bakazikorora atajo ziyashikako. Ariko ku munsi w'ejo drone z'igihugu cy'u Rwanda taramenya igitigiri zadugijwe zarashoboye kugira akayisite mu kwica abene igihugu batari bake. Ariko nobabwira yuko atamusirikare numwe wa FARDC yigeze agira ikibazo, kubera ko vyaraboneka neza yuko batariko baratagetinga hanini amaposition batagetinze mu bene igihugu kugira ngo bashobore kuronka ivyo bashira oni. Bavuga ati murabona bwa buce twari tumazemo iminsi FARDC n'ingabo z'u Burundi na wazalendo barahagiye, ariko murabona ivyago abene igihugu kugeza kano kanya bari mu tuvuga yuko ari ivyo bagombye gutagetinga muri make, kuko iyo bagomba kurasa ibirindiro vya FARDC bari kubirasa hama FARDC nayo igashobora kurasa canke igahangana nabo. Ariko ibi ntivyabaye, izi drone zaraje ziriyomba hama zikora akazi kabo, zirica zongera zironona zirakomeretsa atari bake, zongera zirigira nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ino nkuru tuzakomeza kuyibatohoreza tumenye ibindi biyishije inyuma y'ivyo ndetse n'ibindi vyononekariye miyo migwano plutôt miyo bombardement ko nta migwano yabaye, hama tubandanye tubaho kuri kwiko birabera ku mirongo y'urugamba. Ku rundi ruhande abanyamurenge ku mpande zose, ndavuga abanyamurenge bashigikiye leta ya Kinshasa, leta ya Kongo, n'abanyamurenge bashigikiye leta y'u Rwanda bayoboka President Paul Kagame aribo biyita amadu. Ni imyigaragambyo novuga yuko idasanzwe yateguwe n'abayoboka leta y'u Rwanda yagomba kubera muri Washington kuri no munsi w'inikerezo rya 20 ukwezi kwa kane nkuko amakuru ni mwagiye murayaronka. Rero aba bayoboka Kagame bamaze gutegura ino myigaragambyo, niho abayoboka Kisegedi canke abitwa Akagara bavyumva bavuga ati Roveni hazoba imyigaragambyo y'abanyamurenge bakunda leta y'u Rwanda, bagirize leta y'u Burundi, bagirize leta ya Kongo yuko iriko irica bene gihugu atambabazi ngaha ku butaka bwa Kongo nkuko vyagiye twagiye turabironka cyangwa amakuru yagiye aradushika. Niko guca abandi banyamurenge nabo bategura kugira iyindi manifestation kugira ngo bazohurize hagati, bamwe bavuga iki abandi bopoza nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Twona babwira neza yuko amakuru tumaze kuronka yuko hari n'abanyamurenge bagiye bava mu mici gitandukanye bafata ingendo z'indege berekiza neza Washington kugira ngo bashobore kwifatikanya n'abandi bagwanye ivyo vyumviro bibi by'abanyamurenge bayoboka ubutegetsi bw'u Rwanda ari nabwo buriko burabamara uno munsi. Rero mwumve yuko ari bidasanzwe, nta wamenya yuko ibijanye ni bombardement yabaye mu bene gihugu b'abanyamurenge ifitaniye isano n'imyigaragambyo za kuba kuri uno munsi. Uno munsi aba bari ku ruhande ya leta y'u Rwanda baravuga ati ingabo z'u Burundi FARDC baraye batwiciye abacu mu kurunka amadrone bariko arabarasa arabica. Ariko kundi ruhande nabavuga ati wanguha ivyo siko bimeze, ahubwo amadrone yabarashe na amadrone yavuye mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ayo madrone n'ibisigarira vyayo biramaze kuba biboneka ngaha ku butaka bwako, kubera ko amaze gukora ko kabikabishe. Leta ya Kongo yarayakoroye atakibazo na kimwe, kandi kuri ayo madrone hari vyemeza vyekana neza ko amadrone ari igihugu cy'u Rwanda. Aya n'amakuru novuga yuko uno munsi biza guca bigacika, ni inkuru novuga yuko
abantu benshi biteze mu buryo budasanzwe, ari nayo mpamvu nza kuguma hafi kugira ngo shobore kubaha uko iyo myigaragambyo iriko iragenda, binashobotse ndaza kuyibaha mu buryo buri live n'indonka ukungene biriko biragenda hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, neza na neza Washington DC, nko amakuru yacu agenda adutoho cyangwa amakuru yacu agenda adushikira. Ibi vyose ndazi yuko turi kumwe namwe atana kimwe kidashoboka, turi kumwe namwe mutumotiva, ibintu vyose tubibaha kugira ngo tubandanye tubaha ukuri kw'ibiri ku mirongo y'urugamba. Ari ikiganiro nza kubaha ndababwire ibijanye n'ugutumba kw'intambara yuko igihugu cy'u Rwanda kiriko kirategura vuba bwango kugaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ibitoza kubibabwira muri make nisi tunabereke ibi uburyo nubwo vyokunda canke uburyo bwo vyose kugira ngo bino bintu bikunde. Domisi mu kindi kiganiro turaza kubibabwira kuko n'umunsi dufise ibiganiro tugomba kubabwira byinshi bitari bike, niyo mpamvu mwogumana natwe mu biganiro vyacu vy'no munsi. Tubandanya kino kiganiro cacu, reka twiyagire ukijanye n'abasirikare badasanzwe ba FARDC abo bitwa bahibu muri ino joro ryakeye, nkuko amakuru yadushikiriye baraye bagaragaye neza na neza muri Kamanyora. Ni Kamanyora imaze igihe kiringo c'umwaka urenga n'amezi menshi mu minwe y'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ni Kamanyora iri neza na neza hafi y'igihugu cy'u Burundi, exactly mu citoki ca Rugombo n'igihugu cy'u Rwanda. Murumva yuko iyi Kamanyora iri hagati y'ibi bihugu bigera kuri 3 turi muri Kongo, ariko hafi y'u Rwanda ndetse ne hafi y'igihugu cy'u Burundi. Aha muri Kamanyora rero amakuru tumaze kuronka nuko mu buryo budasanzwe hoba hamaze kwinjirirwa nawe mu basirikare bakomakomeye bahibo, aho bivugwa neza yuko boba bagiye kugaba ibitero ngaha muri Kamanyora bikunde zino nyeshamba z'u Rwanda bazomore bazirukanze impaka mu gisagara ca Bukavu. Murabizi yuko mu Minembwe hoho atakibanza kinini bahafise. Aya n'amakuru novuga yuko yibanga, simenye ibanga rya gisirikare ko ndinze ndabimenya, ireke vyamaze kumenya n'abandi batari bake, ariko mwumve yuko kino gisirikare ca Kongo cyamaze kwambarira urugamba kugira ngo bashobore guhangana n'inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziragwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Rero ano makuru sino yaranda kushano bivuga vyinshi, ariko ibindi vyinshi ndazi yuko ibindi byose bizoza biraba muzoza murabironka, kubera ko twababwiye ko update yose cyangwa igishasha cyose gihari tuzokwama duhari kugira ngo dushobore kukibashikiriza. Rero iyi hibu amakuru yadushikiriye nuko yoba yamaze kushika ngaha muri Kamanyora, hasigaye yuko yestara nkuko amakuru yacu abandanya abishikira. Nubabwira yuko mu bundi buce muri imyigaragambyo ico nari nihenze, kandi muri iyi myigaragambyo kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse haza kubamwo n'ayandi moko yose nka 150 asanzwe akomoka ngaha ku butaka bwa Kongo, nabo baza kuba bifatikanye n'abandi kugira ngo bashobore kubuza no kwangiriza zininyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko ziragira ivyo zibesha hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kindi yandi makuru nababwiye nuko hariho iyubakwa gikambi ya gisirikare cy'u Rwanda iri kirubaka ngaha muri Imosho, neza na neza ni hafi y'igisagara ca Bukavu ku birometero bike cyane nkuko amakuru yacu agenda abitubwira. Haravugwa yuko ingabo z'u Rwanda ziriko zubaka mu mpisho ikambi ya gisirikare aho bitwa muri Imosho, aho hahoze ikibanza c'igisirikare ca FARDC no gufugurura. Ubu nuvuga yuko hahindutse ikibuga c'intambara hagati y'abagwanyi ba M23 na leta ya Kongo. Abanyagihugu bo muri ako karere bariko batera akamo gakomeye ku butegetsi bwa Kinshasa, basaba yuko hoca hafatwa ingingo zo guhagarika uwo mugambi mubi uvugwa ko ushobora gutuma haba ibitero bishasha ndetse no gushira ubuzima bw'abene igihugu batari bake mu kangaratete. Tubabwira yuko leta iyubakwa rishasha ry'iyo kambi y'igihugu cy'u Rwanda ikanibutsa yuko ivyabaye muri ijwi ari ibintu bidasanzwe, badakwiye guha umwanya canke agahengwe zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo zishobore kwiyestara mu buryo canke ubundi ngaha ku butaka
bwa Kongo. Leta ya province ya Sud Kivu yashikirije akababaro kayo ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 18 ndamukiza ishinja abasirikare b'u Rwanda ko bariko bubaka ikambi ya gisirikare mu mutumba wa Mosho iri mu bushingantahe bwa territoire ya Kabare, aho ubu hagenzurwa n'uyu muhari w'inyeshamba canke abateroriste bicaje ibigwanisho AFC M23. Mu itangazo ryashizwe ku mukono n'umuvugizi wayo wo bitwa Runganywa Bashizi Didier Kabe, abategetsi b'iyo province bavuga yuko bashingiye ku vyashikirijwe n'abanyagihugu bo mu ngabo, ndavuga Wazalendo, bifise icemezo gihuriranye. Nkuko ayo makuru abivuga, kwinjira mu gihugu mu mpisho nibo bariko baragira ivyo bikorwa vy'iyo yubakwa y'iyo kambi. Ubutegetsi bwa province ya Sud Kivu buvuga ko ari ukwiyongera gukomeye kw'ingorane z'umutekano, bakabifata nk'igitero gikomeye ku bwigenge bw'abene gihugu, cyane muri leta iharanira abanyagihugu ba leta iharanira demokrasi ya Kongo. Basaba ubutegetsi bwa Kinshasa busaba rero yuko ubwo bwubatsi bwohagarara ndetse bukaburizwamo na leta ya Kinshasa, uko hatagize igikorwa ibishobora kononekara birushobora kuba vyinshi kuruta uko abantu bari basanzwe bavyibaza. Ndibaza mwamaze kumva ibijanye n'iyubakwa ry'ino kambi. Abene gihugu bo barasaba neza yuko ivyo bikorwa vy'iyo kambi ya gisirikare iri kirubakwa Imosho ahahoze FARDC yuko vyoburizwamo, kubera ko iyubakwa ry'iyo kambi yo ngaho muri Mosho izotuma ubuzima bw'abene gihugu batari bake baje mu kangaratete, abandi bongera gutekera intekera bimuka, kubera ko bizoba biboneka neza yuko muri Sud Kivu bagira baharonke base canke base strategique kugira ngo bashobore kwiyestarako bashingemwe ibigwanisho bikomakomeye bahangane na leta ya Kongo, nkuko amakuru abandanya abitubwira. Rero mwa kino kiganiro ndabashimiye mwe tubanye, ariko ndababwire imwe mu ntangamarara canke muri resume yayo no makuru yacu, bubera ko harabadatahura muri development, bikaza kuba ngombwa yuko tubatahuza dukoresheje kubabwira incamake y'amakuru twabahaye. Nababwiye yuko ni muri Sud Kivu neza neza muri point 0, agace kamaze imisi kari mu minwe ya leta ya Kinshasa. Ku munsi w'ejo hibasiwe n'amadrone y'igihugu cy'u Rwanda. Amadrone ari mu bwoko bwa TB by Qatar. Igihugu cy'u Rwanda yashoboye kurasa abene gihugu batari bake 200 n'abandi barahasiga ubuzima muri iyo migwano. Ari nayo mpamvu tuvuga yuko imigwano bisa nuko yo bigiye gututumba bushasha. Ayo madrone amaze gukora ivyo byose yararashwe n'igisirikare ca FARDC gifatikanije na coalition basanze bari kumwe ku mirongo y'urugamba, maze bararonka ivyemeza ndetse barabona neza yuko izo ndege ari iz'igihugu cy'u Rwanda. Nababwira yuko ibindi twovuga yuko ari abanyamurenge kuri uno munsi w'inkezo rya 20 baza kuba bahuriye Washington DC mu myigaragambyo idasanzwe iza kubahuza n'abanyamurenge bayoboka ubutegetsi bugiye butandukanye, abayoboka leta ya Kongo n'abayoboka leta y'u Rwanda. Abakongomani bose muri rusange baza kuba bahuriye Washington mu myigaragambyo novuga yuko idafise intumbero imwe. Intumbero y'abamwe baraza kwamigiriza leta ya Kongo na leta y'u Burundi yuko iriko irica abanyamurenge. Iyindi kote nayo iraza kwagiriza cyane leta y'u Rwanda yuko ariyo iriko irica abene gihugu b'abanyamurenge, ndetse ifadikanije n'abanyamurenge bayoboka President Paul Kagame. Muri kino kiganiro nababwiye ibijanye n'abasirikare badasanzwe bo muri FARDC, abahibu binjiye bikomeye cyane ngaha muri Kamanyora, nkuko amakuru yacu yamaze kuba adushikira. Nababwiye ibijanye na base ikomeye cyane cankwe na kambi kirubakwa ngaha muri Sud Kivu neza ku birometero bike ugana mu gisagara ca Bukavu, n'igisirikare cy'u Rwanda kugira ngo gishobore, donc nta wamenye yuko iyo kambi ari yo gucunga igisagara ca Bukavu. Ariko ahanini iyo kambi tumaze kumenya nuko abene igihugu benshi batifuza ko iyo kambi y'igihugu cy'u Rwanda yobandanya yubakwa, ahubwo yosenywa, kubera ko iyubaka ryayo rizotuma abene igihugu batari bake baja mu kangaratete, abandi baja mu maganya n'amagorwa, yiyongera ku magorwa
bamaze imisi ariko barategwa n'iyi leta y'u Rwanda. Rikarenda bashimire cyane mu bose twanyuma kino kiganiro, ndizera yuko ibitari bike namaze kubibabwira, kandi turongera tubabwira ibikuru ngo y'urugamba, turaza kuba turi hafi cyane yanyu kugira ngo tubabwire buri kimwe kibiriko biraje imbere ngaha ku mirongo y'urugamba. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BFO News. Ntiriteka mu gukora subscribe, ntiriteka mu gukora like ndetse no gukora commentaire nkuko twama twabibasavye, kandi ndabike banure kumbure turongera guhura mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi. Ibiganiro ni vyinshi. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.